mwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe imvura nkeyi hacemwo n'ibihe vy'izuba mu ntara za Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Rumonge, Makamba hamwe na Ngozi. Mu zindi ntara hitezweyo ahanini ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Ngozi, Muramvya, Mwaro hamwe na Bururi aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara zose z'igihugu cacu. Iyo mvura ikazoba yumvikanamwo imituragaro mu ntara za Bubanza hamwe na Kirundo. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru bizoboneka mu ntara za Cibitoke na Bujumbura aho bizoba biri kuri dogere Celsius 29. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 rirenge igihe cy'isaha 11:58 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agaruke ngaha yateguwe n'ikigo Ijebu nayo Nadia Ndayizeye nje nayabashikirije mwakoze kuyakurikira.